ifumbire y'akarorero. Akarusho ko gufumbira iyo uri kurafumbira iki giterwa k'ikigori ugifumbiye neza ukagishira ku mwavu imbere yuko tubanza kubikora tubanza guca amabango hanyuma tumaze guca amabango hanyuma tugashiramo umwavu w'ikirundi tumaze gushiramo umwavu w'ikirundi hanyuma tugashiramo fomi imbura hanyuma tumaze gushiramo hanyuma dushira kwa kavu hejuru tumaze gushira kwa kavu hejuru hanyuma tugaca dufata intete z'ibigori zibiri tugashirako tumaze gushirako burya inyuma yaho habasigaye yuko duca tuvomera birashika bitatugoye ubwo nyene mbere duhejeje gutera ivyo bigori tugaca tuvomera ubwo nyene uwo mwavu kubuhingirwa n'abarundi ahubwo twarabishimye cyane twaranabikengurutse kubera burya iyo wumvise igihugu cawe ubamwo kiriko kiratera imbere ntiworeka gushima umukuru w'igihugu tumusaba yuko aguma dushigikira aguma dutera intege yongera atera intege n'uwo muntu aduhingurira uwo mwavu fomi tukaguma turonka ku gihe gikwiye tutirirwa turavuga ngo twidoga ngo umwavu watevye kugira ngo tuze turaronka umwimbu mu gihe kibereye. Twebwe mu ntara ya Gitega turashima gose ukuntu abene gihugu bakurikirana uburimyi ubworozi no kugira idukikije kuburyo n'umusaruro tubona yuko utuma begereza gose yambona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Imfashanyo rero itangwa biciye mu subventiona umwavu uhingurwa ni n'uruganda fomi ruratuma umwimbu waratumye umwimbu wiyongera gusumbya umwene gihugu turabona ko akarusho kadasanzwe kandi nabo baravyishimiye barabigaragaza na cyane iyo babonye ko ifumbire itabonetse ku gihe baratukurikirana mu ntwaro katubaza burya ikintu cyiswe ifumbire canke imbuto kibonetse ubu nyene ko habaye ihimiriza turi ku muvuduko mwiza w'iterambere nobamenyesha yuko uyu munsi tugeze aho dukeneye amatoni ibihumbi 200 vy'ifumbire ya fomi twahere ku 500 kubera ico fomi yaraguye uruganda hajya mubona ngaha mu Maramvya ubu iriko irubaka izindi nganda kugira ishobore kugwiza umwavu ukwiye abene gihugu Ifumbire y'akarorero.